baguze batimwesheje uca umenya yuko ari wewe ubakwega. Jewe iwanje ku biro ubwoba kuza uraza ukiraba neza ku munsi wa gatatu nawe basokereteri ngaha barakubwira ati we ugiye hiye ari umunsi ntugure mbona barirutse bamwe nimba bari bababwiye ati akabona ngaho murahura iki ashobora yibukira. Hari n'abandi rero baza nkabwira nti ndumva ko ufite ikibazo gikomeye kikuraje ishimwe nanjye ndi ngaha ku bwanyu genda wowe umesure jewe ngicara ngaha gushika na saa moya y'ijoro ndakurindiriye ndaguha ijambo ari uko nsanze usa neza. Aha turumvikana abanyengozi narabivuze kandi bikwira isi yose kandi ntibyayikwiye ngo nuko navuze bibi abenshi barabishimye. Abanyengozi turafite akagorane ko kutamesura impuzu, akagorane ko kutoga, akagorane ko kutimwesha. Ibyo rero ndabimaze n'imisi namwe sinogenda ntabibabwiye. Uzoshaka kuza kubaza ijambo abanze yirabe neza, arabe imishatsi yiwe, arabe ubwanwa bwiwe, arabe impuzu ziwe, arabe umubiri wiwe, arabe ko ari oki. Ati jewe unahagarara imbere ya buramatari no ku mukuru w'umutumba bigenda uko, mw'isengero bigenda uko, ku isoko bigenda uko, niho tuzoba tubaye abantu bariko baratera imbere. Turavuga iterambere we tukibagira nuko umubiri wacu nawo ukeneye iryo terambere, dukeneye gusa neza. Umwigisha umurezi arabana n'abana ariko ararera. Hari ishuri nagiye ko muri komine Busiga naragize ubwoba, narabonye n'abana bakirwaye imvunja twahawe dukubitirwa kera rwose ariko imyaka 50 zensari ino zirahari ntazihari ariko umwana nje musa gutyo zizoza sivyo nimitunganyire mbere yuko muja mu bantu cyane cyane imbere yuko mwegera umukuru nk'uyu mwiture mugende mwitunganyije. Iyo ni impano buri mwe iyindi. Aha turi mu komine ikora ku mupaka, navuze ibintu byose byiza mugabo abaforoderi bari hehe nibadoze turara abaforode muze turara niraje no munsi niraje ikintu bitwa fraude mu gihebe, kuko fraude imeze nk'igiturire, imeze nko kunyonyeza ubutunzi bwa leta, kuko ufashe ibintu twarimye dukoresheje intabire twahawe na leta biciye muri Prodefi, dukoresheje imiti baduhaye yo gupompa ugaca ubishora ngaho hakurya mu Rwanda, uba wivye leta yawe nawe uba wisahuye wewe nyine urashira mu mufuko mugabo aba amafaranga ya leta utwaye. Ifraude rero ni mudufashe ihagarare, uje muri umuntu mudakundana niyamara guhaga aze kuguturira ku mibi mu bireke rero, kandi mukubireka ni musohoke kwa mustanteri cyangwa ku mukuru w'umutumba cyangwa kwa chef de zone, mubwire burya wa mubana ndamubona ingendo itariyo, kuko ifungurwa nimwazimara mukazitanga hariya wa mwimbu turondera, wa museseka turondera nawe tuzoronka iyindi. Nibarabara uri kurazina utangwe kubona izi nzu nyinshi ziri hano, urabona ko atarutonde rurimwo, sibyo? Ndabeshya izi nzu nyinshi ziri hano urabona ko ari umujyi mugo batagira urutonde, sibyo none si umujyi none mugo nta rutonde rurimwo kandi ntibigoye. Mbabaza hamwe n'amatara ari ngaho hiyo mbega akabaraje kitwa amatara ari kuri Ndurumu hamwe yoba nyene akwiriye ko yosubira kurenga ngaha izo nzu zitagiyemwe amatara, mugo nizaguma zitandukanye uko nazibonye zitari ku murongo atabarabara rigaragara ririmwo
ayo matara azova ngaha abandanye yigiye, ayo mazi azova ngaha abandanye yigiye. Nimugire rero aha hantu ndazi ni mu ngo z'abantu, ni mu mirima y'abantu, ariko nabo bashaka iterambere, abainjeniyeri barabizi. Nimugire plan parcellaire y'igisagara kiri ku mugwa mukuru wa Marangara niba mutarabikora.